mugende murabe ivyo muri ko murakora bishimwa n'abene. Uwo nico uri kurakora umwe n'igihugu akinebagura ucugiheba ivyo dukora byose principe iwacu murabizi bavuze tuti ivyo dukora byose tubikore kuneza umwene. Kora iciza cyo gusanga imbere mwene gihugu ariko aragushimagiza ati iyo ntabona mustante ivyo akoko nyene karakwiye aca gusabira n'igisabisho kwa Bikira Mariya no kwaye byose bigenda neza. Abayisilamu bamba barese kugira bigenze kuko nani avugana none sima sivyo mustante gasho basic namanuma kwa nifuze rero ko mugende mufashanye n'abajejwe inyamiramabi umwe wese mu karere kiwe ubitunganye neza mukorere hamwe abene gihugu bahimba ku bikorwa by'iwanyu. Umuziro umuntu akora fraude nabyandike mushake mu byandike neza. Umuntu ari muri fraude cyacho cyose gikozo cha fraude wone umurongo utukura igihugu cy'uburundi mu byandike neza kandi uzohirahira agashigikira mu fraude ari mu nzego z'intwaro cyangwa inyemeramabi cyangwa abandi bose abakozi ba leta amenye ko azoba yikwegeye ikaramu gashamba nta kigongwe kirimo. Ushake fraude ikiro kimwe cy'ibiharage gishore muri Mugende ufatwa nk'ucoye ikamyo yose. Isukari twarabivuganye umuntu ari muri fraude y'isukari wewe amenye kandi bikorwa cyane cyane abajejwe intwaro mwe mubashikira kuri mwe mutanga amaliste yabo mumenye fraude y'isukari umurongo utukura. Rakunda kwigereza imigereze rakunda kwigereza igereza gote n'inzombazi